ingendo yo gusabana ikigongwe yamijana n'ingendo yo kurekuriranira nkako iminwe yamiryoha inyuranwa. Kurekurira abandi bizana kurekurirwa. Nico gituma Yesu yaduhaye igisabisho kibitwibutsa iminsi yose turekurira ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi. Yaciye mbere adushirirako karangura ati niwarekurira abandi ibicumuro vyabo, so wanyu uwo mw'ijuru nawe azokurekurira. Ariko nimutarekurira abandi, na so wanyu nazobarekurira ibicumuro vyanyu. Ba Eklesia twagenda tubasabe muri ibi dukora tuse n'abagira umunani wo gushira hamwe ibikorwa, kuko twese duhurira kuri wa muntu umwe. Umuntu umwe arahanga umunani ba Eklesia, bwaba umuntu agashaka n'umunani ba politike. Uwo muntu rero ntashobora kujuragirika mu gihe bamwe bokwera hariya bakakwera hariya. Rero ni vyiza yuko ivyo dukora mu ntumbero yo guteza imbere umuntu tubikorera hamwe. Tukabasaba bishoboka gutegura inyigisho zo kuvura ibikomere. Urumva ko ibikomere ari vyinshi. Nugutegura inyigisho zo kuvura ibikomere n'ubusevere bishobotse, kandi dusaba ko hoba amanama ahuza umugwi n'abaserukira Eklesia hamwe. Turavuga ko gutunganije inama y'abasaserdoti mwayitunganyije gutuma umugwisevere kuza kubabwira nk'intambwe tuba tugezeho, kugira ngo bamenye mu nyigisho bariko baratanga aho bafatira cyane cyane mu gushigikira kwigisha abakristu. Ivyo tukabona vyobagira akamaro. Hanyuma muri izo nyigisho siza abasaserdoti gusa, mugabo n'abandi bakristu basanzwe kugira ngo mutegura hamwe bishobotse mukatubwira kugira ngo tuze natubwire dushikirije ku rwego rw'igihugu ko tugira Imana. Buramatari bari ngaha, bwa mbere buramatari ndetse n'ingade aseruka ku rwego rw'igihugu, ni kumenya yuko muvyo tumaze kubona igihugu kirimwo abantu bakomeretse. Bamenye ko barumwe abantu bakomeretse, kandi muri muri Eklesia bamenye ko tuzi abantu bakomeretse, kandi muri bigisha twese twarakomeretse. Turahera kwacu kw'ijuru bwacu nyene, hanyuma tukazakura abandi ko natwe bitwagize. Gutunganya rero izo nyigisho mu ntumbero yo gufasha abantu kumenya uko bakomeretse n'urugezo dutegerezwa kubashigikira. Abajejwe impano turabasaba kwimiriza abo batwara kwijukira kubaha no kubahiriza akazi kabo. Mugabo birera abajejwe impano bonyene, kubera ahantu tutagiye turatomboza hamwe tutagiye turasanga abajejwe impano bonyene ari bo bambaye ubugomba aho bari bajejwe. Kuko hari no kubahiriza ikiremwamuntu biraturaba twese. Mu manama mutunganya guhimiriza abantu kubaha no kubahiriza agaciro ka zina muntu, kubafasha gutegera ko kino gihugu